Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu na yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwaka tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuyarabana n'igisata c'ubutungane ndetse n'umutekano. Turaza kugaruka kandi cane ku nkuru y'imvaho kuri Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye, aho bamwe bavuga kuri ubu Aroni Ndayishimiye yoba ari we ateje intambara hagati y'abakuru babiri. Hakaba harimwo umukuru w'igihugu ndetse n'utwara ibiro bikuru vy'ingabo nga mu gihugu c'u Burundi ari we General Prime Niyongabo ndetse na Varisito Ndayishimiye. Muti ivyo bavyaragenze gute? Twarabagajije ko inkuru y'umwe mu bategetsi yashikanywe mu ibohero rikuru rya Rumonge mu misi iheze, bikaba vyariko biratangazwa ko ashobora kuba ari Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye, ariko ntivyari vyo. Kuva Aroni Ndayishimiye abogojwe mu mabanga yo kurongora bato y'icenda ya Tafok mu ngabo z'u Burundi ziri kurwana M23 muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye yavuzwe ko vyinshi. Uko twabivuze kwa gatanu uheze, hari watangaje ko iyo bajanwe mu ibohero rikuru rya Rumonge, ndetse hari n'abari bavuze amakuru ko yo bapfungiwe mu biro bikuru vy'iperereza rya gisirikare i Bujumbura. Muri ako kamwanya kandi hari n'abavuze ibindi biteye ubwoba kurusha, koko umwanya warafashwe wo kubitohoza. Hano tugiye kubasangiza amakuru ahari kubijanye na Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye be n'izindi ntwazangabo zibiri zaraye zishikanywe i Bujumbura zivuye mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bamwe bati Varisito Ndayishimiye arifuza ko Aroni Ndayishimiye apfungwa, abandi bati General Prime Niyongabo we ntabikozwa. Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye yari yararungitswe muri Nord Kivu mu ntango za Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ajanye batayo y'icenda ya Tafoko. Iyi batayo nayo yari irangije imyimenyerezo ikomeye cyane mu Cankuzo. Aroni Ndayishimiye yajanye igisharara cinshi kivanze n'urwankongo agiye kurangiza abagwanyi ba M23. Ashitse muri Nord Kivu bamuhaye akarere, batayo yiwe ijejwe, bamusaba kwiga neza akarere bamuhaye. Bamurongoye baramubwiye ko itegeko ryo kugwana azorihabwa hageze. Aroni Ndayishimiye ni ntwazanga bisanzwe icuditse cyane bikomeye na General Prime Niyongabo arongoye igisirikare c'u Burundi, yifata ko ari ntakorwa ko kandi atawunda yiha amategeko. Aho kubaha amategeko yahawe na Colonel Pontia Kizimana atwara ingabo z'u Burundi ziri muri Nord Kivu, Aroni Ndayishimiye yateguye mu ibanga igitero ku ngabo za M23 ziri mu misozi yahanamiye igisagara ca Sake, aho hari kugerekerezo ya 16 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Mu mwanya wa mbere imbere y'umutaga, igitero ca Aroni Ndayishimiye carashoboye gufata ikirindiro c'abasoda ba M23 barahunga. Nyuma y'umutaga ingabo za M23 nazo zagarutse zitazambaye zirisubiza ca kirindira. Abasoda b'u Burundi barahasiga ubuzima, abatari bake barakomereka, abandi barafatwa mpiri na M23. Ikosa rya mbere kandi rihambaye rya Aroni Ndayishimiye kwabaye ukutubaha amategeko y'abamutwara. Ca kabiri, ivyo yakoze vyatumye abasirikare b'u Burundi bahasiga ubuzima. Ivyo bikaba biri no mu vyashavuje cane Colonel Pontia Kizimana batazira mingi, kuko we kuva aje kurongora ingabo z'u Burundi ashira imbere gukingira abasoda biwe, ngo ntiyipfuza ko abasirikare b'u Burundi baza barita mu ntambara zimeze nko kwiyahura kandi abasoda b'ibindi bihugu bataba bagiye ku rugamba. Ikosa rya gatatu ryagirizwa Colonel Aroni Ndayishimiye nuko bivuga ko hoba hariho abasoda ba M23 yoba yarafasha gaca abica, kumwe asanzwe ngabikora n'ubundi no mu Burundi, wafashe aca amwica. Uretse ko ico gifatwa nk'icaha mu ntambara, co bacana nababaje cane abamutwara, kuko bo babona ko iyo bashobora kugira imbohe abasoda ba M23, igisoda c'u Burundi cabakoresheje mu kubaka n'abasoda b'u Burundi bafashwe mpiri na M23. Ibi rero biri mu vyatumye abatwara ingabo batahura ko Aroni atabereye kurongora ingabo ku rugamba, baca bamusubiriza Lieutenant Colonel Marcier Ngabonziza.
Kuva Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye asubirijwe kurongora bato y'icenda ya Tafoko yaciye akurwa ahari bato y'icenda maze ajanwa ahitwa mu Bambiro mu kurindira ko haboneka indege imusubiza mu Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare avuga ko ngaho yari ahamaze iminsi atanu umwambaro w'igisirikare acambara ngo benshi bari bibaza nimba yarahawe akandi kazi katazwi. Abari babonye akuwe ahari ingabo yahora atwara bibajije ko atahanywe ariko ngo yari amaze hafi indwi zibiri arindiriye indege imutahana. Inyuma hirya y'ejo Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye yarashikanywe i Bujumbura cyo kimwe n'izindi ntwazangabo zibiri nazo nyene zagirizwa amakosa aho muri Kongo. Uwa mbere yarayatahanywe hamwe na Aron Ndayishimiye ni Major Gilbert Manirakiza. Iyi ntwazangabo yahoze igwana muri FDD yari icegera c'umukuru w'ibatayo y'indwi ya Tafoko. Uyu nawe akaba yagirizwa kuba yahengereye urugamba rukamvye ahitana abasirikare bakeye bamwegereye bariyonjorora batana urugamba abandi basirikare agenda atanabwiye abandi basuda yarajejwe. Mu ncamake ngo Major Manirakiza yagombye gukiza amagara yiwe mu ntambara abona itoroshi kumbure nawe nyene adatahura aca ahemukira ingabo arongoye. Uyundi wa kabiri yatahanywe ni Aroni ni kapiteni Habarugira wo muri promotion ya 43 ya Isikamu. Uyu nawe yagirizwa ko yamaze iminsi 3 atazwi yagiye kandi adasavye uruhusha. Bagenzi we bavuga ko ibitabatangaje bavuga nk'intwazangabo y'ububegito yama iriko iradodobereza abandi basirikare kugira yitoneshe. Aroni Ndayishimiye azwi nk'inakorwa ko mu gisoda cy'u Burundi yaravuzwe mabi menshi cyane ariko ntiyigeze ayabazwa gushika naho bivuga ko ari mu bateguye iganagurwa ry'umukenyezi wiwe. Eri Ngomirakiza inyuruzwa ryiwe uyu akaba ari umukuru w'umugambwe SNL muri komine Mutimbuzi muri makaka umwaka wa 2021 ni kimwe mu vyaha bikomeye bizama bifatanye n'izina ryiwe inyuruzwa ryiwe. Eliya yari umugenzi bari barasangiye amagorwa kera bakiri ku rugamba rwa FNL Pipe Hutu kandundura n'iganagurwa rya Diane Ndayiragije nk'uko twababwiye aho Aroni Ndayishimiye akekwa ko yipfakaje mu gutera grenade umukenyezi wiwe amuhoye ko badasangiye ubwoko kandi ko yaguma amuhanura ngo avavanwe n'amabi yo gusesa amaraso. Diane Ndayiragije yagiye aseze abagenzi yaravuze ko ashobora kwicwa n'umugabo wiwe. Benshi bibuka ijambo rya nyuma Diane yoba yarabwiye Arona musanze mu bitaro Hôpital Militaire mu Kamenge hejeje kubagwa, ijambo ryerekana ko yakekwa ko yatewe grenade n'umugabo wiwe. Abaryango n'abagenzi ba Diane Ndayiragije bo bibuka cyane ijambo Aroni Ndayishimiye yahereje ko umunsi ashingura umukenyezi wiwe ati nagira nsabe abari ngaha nejo bundi uzokwihanganire inyoni iguruka ikaguca hejuru ariko ntuzokwihanganira inyoni ikwaritse ku mutwe. Ibi vyaha byose vyarijanye kubera ubucuti budasanzwe buvugwa hagati ya Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare nga mu gihugu cy'u Burundi General Prime Niyongabo. Bivugwa ko harimwo urudandaza rw'inzahabu n'ibindi vy'agaciro biva muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo basangiye. Igihe kitari gito Aron yajejwe gucungera ishamba rya Rukoko akaza araja muri Kongo mu bikorwa vy'urudandazwa rw'ubutare. Bamwe bakavuga ko kubw'ubwo bucuti budasanzwe abandi basirikare bibaza nimba ubu bizoshika Aroni agahanwa kubera amakosa yakoreye muri Nord Kivu. Benshi bavuga ko batavyibaza. Mu gisirikare cy'u Burundi bivuga ko hariho abakora amakosa ntibigere bahanwa n'abandi bakoze agakosa na gato bisanga bageze mu mpimba. Ese Aroni Ndayishimiye wewe bizogenda gute? Uti tubihereze umwanya nk'uko n'ubundi bivugwa. Reka ano makuru yacu tuyabandanize kuyandi ariko aravugwa aho hari abarundi batanu bagandaguwe. Aha bakaba baragandaguwe mu ndwi imwe. Akaba ari mu kambi iri mu gihugu ca Kenya Kakuma aho bwizi bwana ngo bwarengeje urugero. Iyi ni kambi iri mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya ikabivugwa mu bwicanyi bwinshi muri iyi minsi. Ubwicanyi buhitana hanini abarundi n'abanyekongo. Haramaze kwaduka ubugizi bwa nabi butatu muri iyo kambi y'impunzi y'Ikarobey arico gice ciyo kambi ya Kakuma yaguwe kuva mu ntango z'uyu mwaka.
mu kiringo c'indwi imwe gusa hamaze gupfa batandatu, haharurwa babiri bunguruza abantu ku mapikipiki, umukenyezi w'umunyekongo, umurundikazi yari hafi kwibaruka. Bose bahitanywe n'ubukozi bw'ikibi bw'abanyesudani y'Epfo. Barahiye ko bazobandanya ububisha bwabo mu miryango y'impunzi zituruka mu bihugu vy'akarere k'ibiyaga binini nko mu Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba ariko impunzi zitabaza. Ntivyumvikana ko abajejwe intwaro n'igipolisi batumva akamo kacu kugira ngo badukingire. Biraturuhishije kandi turabona ko ukwihanira vyafashe umurindi munini ngaha, niko bagaragaza umubabaro. Ni mugabo arongoye imiryango n'abashirahamwe y'impunzi bitwaye ku bajejwe intwaro mu ikambi. Akarorero ni Umoja ni Nguvu, ishirahamwe ririmwo ahanini Abarundi. Abanyagihugu mu ikambi ya Kakuma bagizwe ahanini n'aturuka muri Sudani y'Epfo 70%, bavuga ko akarere ka Turkana y'uburengero hubatswe ikambi ari akabo, ko rero bica bagakiza ngaha. Ikindi naco ngimico yacu iratandukanye, ivyo rero bigaca bituma twambara rimwe na rimwe tudahuza ku bintu vyinshi ngaha. Banatwagiriza kandi ko tutari impunzi vy'ukuri. Kuri ivyo hiyongera ko amacakubiri y'intwaro n'igipolisi. Bimenyeshwa n'umwe mu ndongoza Umoja ni Nguvu asigura imvo z'ubwo bugizi bwa nabi. Ariko kubw'urongoye abandi nta kintu na kimwe coza gisigura ubwo bugizi bwa nabi caba mu ikambi igenzurwa na ONU n'igihugu cabakiriye. N'igisata gitoye nko gupfa ibomba ry'amazi aho bituma hagwa inganda. Ivyo vyerekana ko ahata amategeko ahari ngaha niho mw'ishamba, niko agaragaza umubabaro akagabisha Seri na Kenya ko ari bo bazobazwa ihohoterwa ry'agateka kazina muntu ririko rirakorerwa impunzi bari bategerezwa gukingira. Igipolisi co cikeka kuba kibifisemwo uruhara. K'akarorero akajagari ka nyuma kabaye mu ndwi iheze mu kibanza c'ishikiro ca Korobeyi mu gisagara ca mbere, kabereye ku metero nkeya z'ikirindiro c'igipolisi, ariko bashitse inyuma y'ibara. Niko impunzi n'abarongoye amakaritsiye bagaragaza umwiheburo. Kambi ya Kakuma ikaba iharurwamwo ibirindiro 5 vy'igipolisi hamwe n'igipolisi kiguma kizunguruka kijejwe gutabara, nayo Ikorobeyi hari ibirindiro 3 vy'umutekano. Ni gute abo bantu bose batocungera impunzi ziri ngaha? Ubwo bukozi bw'ikibi bwerekana ko hari ababifisemwo uruhara ku mvo zitaramenyekana, akaba ariko biyamiriza. Intwaro mu ikambi ya Kakuma n'amashirahamwe nka Child Rights Protection na Lutheran World Federation barakurakuranywe mu kugira amanama yo guhumuriza Kakuma n'Ikorobeyi. Imvo si yindi no kugarukana amahoro muri iyo miryango, ariko impunzi nta kinini ngo ziteze. Uti twarabisiguye vyose, twaradomye urutoke ku banyasudani y'Epfo batemberana amacumu n'imipanga, ariko si irya mbere tubikora kandi nta cahindutse. Ni mu gihe mu mwaka umwe ishirahamwe Umoja ni Nguvu ryaharuye abantu batari munsi ya 38 bagandaguwe, bagizwe ahanini n'Abarundi. Ukwihanira kuguma gutsimbatara mu ikambi ya Kakuma, kuko nk'uko impunzi zibivuga mu ntwaro no mu gipolisi nta na kimwe bakora kugira ngo bahane abagizi ba nabi bamaze kumenyekana kandi badomwe ko urutoke. Mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo, igipolisi cemeye gutsimbataza ibikorwa vyaco vyo gukizura mw'ijoro. Impunzi nazo ku ruhande rwazo zisaba ko hofatwa ingingo nshasha zijanye n'umutekano, cane cane guhagarika no guhana abakora ubwo bubisha buguma bwiyongera muri iyo kambi rimwe impunzi zirenga 200,000 harimwo 25,000 vy'Abarundi. Ngaho rero amakuru aragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwa nayo dushikiriza. Usangiza no makuru bagenzawe kandi bahereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nabo nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezo igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Moza TV Imana bahezagire.